Turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Nkuko tugize imisi tubibashikiriza mu biganiro vyacu bitandukanye, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yaratanguye ingendo mu makomine yose yagutse agize igihugu cacu nkuko bitegekanijwe muri yandinganizo shasha iheruka gutegwa ko umukono na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, yerekana uko intara, amakomine, amazone, imitumba canke amakaritier bitunganije. Urwo rugendo rukaba rwahereye mu ntara ya Butanyerera, aho yagendeye amakomine yagutse ya Matongo, Kayanza hamwe na komine yagutse ya Muhanga. Uyu munsi rero mu kiganiro cacu tukaba tuja kugaruka ku vyaganiriwe muri komine yagutse ya Kayanza. Intumbero y'izo ngendo rero kukaba kwaro kugira ngo bayage n'indongozi na cane cane abarongoye abandi ku rwego rw'intara, rw'amakomine ndetse n'imitumba, abarongoye amadini n'amashengero bakorera muri ubwo burere hamwe n'abarongoye amashirahamwe kugira bayage ibijanye n'indinganizo shasha igenga intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritier igiye kuja mu ngiro mu mwaka buca dutangura. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Cishahayo Remy mwijambo ry'ikaze akaba yaramenyesheje ko intara arongoye yifashe neza, ngo kandi bari no kubikorwa vy'iterambere. Ndagara muri komine yagutse ya Kayanza uko by'intara twashoboye kubivugire byifashe. Komine rero yagutse ya Kayanza murazi ko ari komine idasanzwe kuko ni komine iri ku mugwa mukuru w'intara, ni komine kandi hadarubwe n'igihugu c'u Rwanda, byumvikana yuko utubazo duto dutabura. Utubazo duto tubura kuko gukora akazi dufite hari abantu b'amaruruntu kandi nta zibanza zitakamanya amahembe. Iyi komine yifashe neza mu bice byose, ariko kandi uko nabivuze aho twatanguye ikibazo c'akindi keretse ko bamaze gutanga inyishu ikibazo c'umwavu wa bagara iyo twitariye none umunsi w'abenegihugu bakirindiriye mugabo bamaze gutanga igihugu yuko mu minsi 3 canke 4 izoba yadushikiriye. Ariko nuko bikunda kuba wamushikiranganje yuko biterambere byovyo birabandanya kuko iyo komine ya Kabarore irabara ya Buvumo wegura ivyigwa byo kurishaka kaburimbi byaratanzwe mu kwezi kw'icumi biriko birakorwa n'Ibanki y'Afrika ko tuvugana ku munsi ivyigwa byo byatanguye turindiriye ko mu mezi 6 bizaba byaheze kugira rero gubarabara rya kaburimbi Buvumo wegura ije mu bikorwa neza ije mu kaburimbi. Abavu y'ivyo hariho ibikorwa bigenda byisunga bene ibikorwa bikomakomeye igice cyo gushiramo amapave mu gisagara ca Kayanza, naho nyene ivyigwa byaratanguye mugabo leta iravuga ati kurindira ko ivyigwa vya Banki y'Afrika bihera leta iratangura gushiramo amapave mu gisagara ca Kayanza aho yahereye muri karitiye ya Kirema, ariko muri rusangi kubera ibirometero bishika byinshi cyane bishika 27 bisaba miliyari menshi y'amafaranga, leta yavuze ati ibirakora Banki y'Afrika izozisanga aho leta igejeje kugira igisagara cose uko kingana cose ca Kayanza bagishiramo amapave. Ivyo rero twoshima nako mushikiranganje, twoshima leta y'u Burundi, leta yakoze kuyo migambi irakora kandi imigambi itwara uburyo bunini cyane. Abavu yabo rero muri komine ya Kayanza yagutse
mu makomune harabana gukwa iyindi migambi yo kubaka amashuri, kubaka dispensaire ndetse no kubaka ibiraro, keretse yuko hariyo imigambi imwe isa n'iyahagaze ibindi twakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu afashwa n'ikigega FIDA cyangwa Banki Mondiale cyo gukora amabarabara n'ibiraro kubera tugira ibibazo by'ibitoro kugira ngo imashini zishobore kunywa ibitoro kugira ngo amabere ashobore kuzana imicanga n'amabuye. Ibyo rero bisa n'ibyahagaze turiho kuvugana nabo muri Department bafashwa n'ikigega FIDA batubwira ati twumvikane rero kugira ngo ibyo bikorwa bibandanye, twumvikane ko bonyene bogira komande y'ibitoro hanze kuko amafaranga babakungu barayafise bagira ibitoro bagire komande yabo twumvikane mu gihugu cyose baragenda bavugane na leta bagire komande yabo, hanyuma ibyo bazanye bashire tubaha amasitati bashiremo kugira ngo ibikorwa bibandanye. Rero barabyemeye kuko amafaranga barayafise, ariko we twasanze ikiringo proje kirakorwa ishobora kurangira ibikorwa bitarahera, noneho ayo mahera agashaka ajya muri twita gutunganirasiyo. Twizere rero yuko agiye kubitunganya vuba. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano akaba yaramenyesheje abari muri iyo nama ko bakoranye kugira abayage, akaba yarasavye indongozi kwitaho na ntaryo ineza y'umwene gihugu. Uno musi rero kandi ni kugira tuyage n'indongozi. Igihugu ko bigenda kose, igihugu komine, intara, zone, umutumba tegezwa kugira indongozi, kuko ahantu hari abantu hategezwa kuja ubuyobozi, hategezwa kuja indongozi. No musi rero tuko tuvugana na mwebwe murongoye abandi, mwaserukiye abandi gushika urwego rw'umutumba. Sinkekeranya ko imitumba yose yaserukiwe uno musi, haba ku rwego rw'abahuza cyangwa urwego rw'uburongozi abakuru umutumba cyangwa basangiye kurongora imitumba. Cyo kimwe n'amazone komine hose no kubivuga kuko niho ubutegetsi butwerekera iyo dutegerezwa kuja. Twagize Imana rero twicaranye muri kino kibanza n'abakozi b'Imana barongoye amashengero akorera ngaha muri kano karere eka n'amadini, eka twari twasavye kandi ko n'aba amashirahamwe bita societe civile nabo nyene babaye hafi byo bavyiza kuruta kugira tuyage. Rero mu ndinganizo turiko turajamwo iyo mwaka utangura, ni indinganizo iyi turiko turimenyereza, turiko turagira imwimenyerezo turaba ukungene tuzaduhura tuyaga tuvugana, twitunganye rero twipange. Indongozi rero twumve ico tujejwe. Indongozi twebwe indongozi tuba ba VIP. Icambere twiteho ineza y'umwene gihugu, ntihagire ikintu kiza guhungabanya umwene gihugu dufata minenegwe naho kiba gitoye. Tuko twinjira muri komine yagutse ya Kayanza, ni komine twizeye ko izodufasha vyinshi. Turafise muri Muruta turafise izine yicayi n'icayi kirimwayo kijya n'ubutunzi budasanzwe kuri komine yacu ya Kayanza, n'ubutunzi budasanzwe. Ikabarore dufise ahantu himbwa ubutare, kuko igisata c'ubutare tugomba gishiremwo inguvu nyinshi cyane kugira gisahiriza igihugu. Mugo natwe komine natwebwe twakure akanoti akabiri. Tugira Imana turafise iyi soko nkuru ya Kayanza n'umuji wa Kayanza, tukaneye ko waguka tuteze imbere. Mu ntumbero dufise nuko umuji wa Kayanza tuzowujabura iyo hakurya za Magamba za Gwintare na Bubezi na Karinzi Mirango na za Muhweza hose. Ubu muji kabisa upanze. Rero dusaba ko indongozi tube natwe indongozi z'akarorero.
tubona iyo tuja niyo turiko turajana abantu kuko umwe wese ategeza kwibaza ati none aba bantu bari nyuma yanje nimba ndi umukuru w'umutumba aba banyamutumba bose bari nyuma yanje ndabajanye ubaza umukuru w'umutumba ati abaje abantu bo ku mutumba ubajanye burya si benshi bo kwishura chef de zone iyo abanyagihugu kuri muri zone yawe we ko bari nyuma yawe bagukurikiye uri kujahe ubashikanye ugezehe ubajanye musanteri uko nyene ubajanye ubwo indongozi twese turibaza tuti mbega ko jewe ndi ndongo abantu ngomba kubamaririki bazomvuga kwiki yarabasavye kandi gutorera umuti ibibazo vyose bihanze abene gihugu agenzi twitunganye rero dukore twe aba indongozi duhamagariwe gutunganya neza ivyabene gihugu abakuru umutumba mwegeranye ibibazo vyabene gihugu mu bitorera inyishu vyose mwanyumvise ibibananiye mu bishire chef de zone si sawa ibinaniye chef de zone abishire musanteri ibinaniye musanteri abebura amatari nawe wewe ndazi ko atahura neza ukungene acagera ibimugoye sindababwiye ngo umwene gihugu ariko arakubwira ibibazo wumva udatorera inyishu ushumubwira ngo genda kwa chef de zone ngo genda kwa musanteri eka fatika iwandike fise umwene gihugu afise ibibazo nibi byananiye gutora inyishu chef de zone bifate mu mini musanteri uko nyene sindakubwiye ngo murunke kwabura amatari kuko hariyo abasanteri bamwe sinzi ko ngako byabaye ikibazo kimunaniye gutora inyishu aca mubwira ngo genda kwabura amatari bantirumveko dukwiye kubiheba nimba muri ba musanteri bantirumveko mushaka mutanga imihoho demiso zanyu tuzozakira jenge nandabivuze nimba muzi ko muzobaho erega gutwara kuba indongozi n'umuzigo wikora ugashira aha wumva utarakura neza ngo umenye ko ubange ingata ushire ku rutugu niwo muzigo w'abene gihugu ushireko bihebe igisata kijejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kikaba carashoboye kuyaga na bamwe mu bari bitavye izo nama bakaba baratuyagiye ko bashima impanuro baronkejwe n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ni vyiza umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yaje ngaha muri komine Kayanza yagutse kugira ngo abonane n'indongozi zose kuva ku mutumba gushika ku rwego rwa komine intumbero nyamukuru hanini twayishimye kuko yaraje cyane kudusigurira ibijanye n'ibi byo guteranya intara y'indenganizo nshasha y'igihugu hamwe rero no guca twipanga kugira ngo duce dufatiraho kugira ngo iyi komine yagutse ekambera amakomine yagutse yose kugira ngo abayabamwo baje hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere amakomine yabo turavye ikiganiro cari kirekire kandi carimo amajambo meza na cane kubifatiye ko cari citabwe n'abarongoye abandi kwari kuhanurana no kuraba ingene ibikorwa biriko biragenda mu nzego ziserukira abandi hanyuma haba guhanurana mu bijanye nuko umuntu yokora neza igikorwa jejwe mu gufata neza no mu kwakira umwene gihugu ajejwe kuko biboneka neza ko hariho ahantu hamwe bitagenda neza umwene gihugu adafatwa neza kandi leta nkozi yashize ihangiro ko iterambere riva kuri mwene gihugu rikongera rikamusubirako kandi kumwene gihugu ariwe ashigwa imbere muri byose rega burya abene gihugu n'abantu beza gose kuko iyo ubutegetsi bushatse kubajana mu byo bwabonye ko byo bagirira ikimazi ntibaharira kuko murabizi namwe ko umwera uva ibukuru ugakwira hose abene gihugu nta kibazo na cane ko no muri uyu mwihwezo twagize twasanze mbere bo atakibazo bafise ahubwo indongozi
arizo zikunda kugira ibibazo kurusha. Nagira mu nkunde mbade nkenguruke ubwa mbere leta y'u Burundi yiyumviriye indinganizo nshasha kuko biroroha kuba ukora mu ntara zitanu kurusha mu ntara 18, biroroha kuba ukorera 42 kurusha 119, kandi twebwe biradufasha kuko iyo dukwana batanga uburyo bituma kumbure no gukurikira biratworohera, kandi bikanadufasha kugira ngo n'abene gihugu tuvugira ko murazi ko amashirahamwe akomeza cyo kuvugira bene gihugu kugira ngo tumenye abaribo baje hamwe kandi bishoboye ko nabo nyene biteza imbere kwisunze indinganizo ya leta yuko Burundi na 2040 kizoba igihugu cifashe, Burundi 2060 kizoba igihugu giteye imbere, kandi twe mashamwe akora mu iterambere kibaza yuko bitazogera iyo uravye umurindi mu gihugu tubundi turimo. Akimanyari yadutekereye numvise yuko ku ruhande rw'abahuza dutegerezwa gutunganiriza bene gihugu atacyo dusabye. Je gishasha numvise ni kurya kuntu numvise yavuze yuko hari abahuza ngo baja guhiga imanza zitabaraba mugabo nk'aho mperereye je ntabyo nabona, twebwe turindira abadusanze aho dukorera akamo twobatera nuko botunganiriza umwene gihugu atacyo basabye kuko niyo nyigisho batwigishije. Abene gihugu dutwara bamaze kumva indinganizo barayishimye cyane, barayishimye kubera uravye iyo umwene gihugu yahora ava agiye kwitura ku ikomine hamubera kure cyane, mugabo ubu unya nkuko yakubahwa umushikiranganji yabidusiguriye mu ndinganizo nshasha ibikorwa byinshi bizoba biri mu makomine. Bwa butegetsi rero bavuga yuko uva ku mwene gihugu ukongera ukamusubirako canke ubutegetsi bwegereye umwene gihugu ubu turabushikiriye neza ko umwene gihugu ntazotama agiye gusaba igica nk'ikiriya kw'izone, hazomubera hagufi gusumvya kuja kw'ikomine. Ganiro duhejeje kugirana na nyakubahwa umushikiranganji, akarusho bigiye kugirira abene gihugu icambere yatanze impanuro zitandukanye cyane cyane ku ndongozi, aratwereka icokorwa, aradusigurira vyose muri rusangi ingene iyi ntunganyo shasha akamaro izobizanye, mbere abene gihugu ico bazovyungukiramo. Akunguko reka zoba ari kanini cyane kubera umwene gihugu ico yifuza cyose azogishikira kiri hagufi atarinze gutama. Kandi bakaba barashimye nibiri muri iryo tegeko rishasha rigenga intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye, kuko ngo umwene gihugu agiye koroherwa ngo kuko ibikorwa byose byahora birangurirwa ku makomine bigiye kurangurirwa ku rwego rw'amazone. Bizokoroha cyane kuko icambere twashimye nuko yavuze ijambo rikomeye cyane, ijambo ryo kuvuga yuko ubu bagira bubakire ku mwene gihugu, kuko haje umwene gihugu niwe iterambere rikomokako hanyuma kandi rikongera rikamusubirako, kandi nivyagenda uko ryaterambere rikomoka ku mwene gihugu nibabona kandi rigarutse umwene gihugu azocangira ingufu zo gukora. Hanyuma ikindi yadusiguriye ko ubu ivyahora bikorerwa byose ku rwego rwa komine ubu bigiye ku rwego rwa zone, ahubwo ubu rero niho bigiye koroha cyane. Kare mbere nta butegetsi bari bwegereye umwene gihugu, kuko uravye aho komine yariri naho twofatira ko aya makomine ya kera, aho komine yariri ugacuraba n'umwene gihugu wa kure cyane, wo kuri extremity ya kure cyane kuza ku ikomine vyagorana. Ariko ubu amazone ni mato y'icana, usanga nk'izone ifise imitumba myinshi, nini usanga ifise imitumba 9, 10, aho urumva ko bizoroha cyane ko umwene gihugu ashobora gushikira ivyo akeneye vyose ku butegetsi yituye zone, na cyane cyane ko twumvise ko ikintu cyose cyahora gikorerwa ku ikomine, cyane cyane umwene gihugu akenera buranga muntu, ikwandikisha umwana n'utundi tuntu bijya bintu nyene umwene gihugu akenera azobitora kuri zone. Ahubwo ubu rero niho bigiye koroha cyane kuko ico gihe musanteri we wazobajejwe iterambere, ntazobajejwe guca imanza, ntazobajejwe kugira ane, kandi twaranshimye ingene yakebuye bajya bahuza bo ku mituma kugira ngo
amatati yose menshi aherere ku mutumba kugira ngo abene gihugu ntibatumwanya birirwa baraja kuburana mu masentare. Twe turabona rero yuko mbere hazoba karusho gakomeye cyane kuko ubutegetsi bwegereye abene gihugu na cyane cyane kijya kintu yavuze yuko ubu leta igiye gutsimbarara ku mwene gihugu. Ndagira mu nkuru nongeye nshimire leta y'u Burundi kuko kuva mu 2020 amashirahamwe twarahawe ihangiro kandi iryo hangiro ni guhikana yuko uruhare ufise mu iterambere ry'umwene gihugu. Mwabyumvise umushikangara ati umwene gihugu ni urufatiro, twebwe burya niko tubigendera. Hama rero bankundire bene wadusangiye igisata cyo mashamwe itambere y'abene gihugu bumve akakamo ka leta. Turabarundi turabene gihugu twahamagariwe guteza imbere abene gihugu, nizere yuko n'ubufasha buza bwo guteza imbere abene gihugu twisunze indinganizo ya leta. Igaragara coco nuko igihe umukuru yahabona iri hangiro nta yindi nzi igaragara y'iterambere atari yerekwa 2020 nk'igihugu cifashe 2050 nk'igihugu giteye imbere. Twebwe mu mashamwe akaba mu iterambere twaramaze kwitegura imigambi twarayiteguye, ubuvugizi turabanangira mwabyumvise kandi ndiza yuko twebwe amashamwe nta politika agira, tubanda mu iterambere ry'umwene gihugu wese atwituye turamutunganiza ibiturengeye, tugasaba abo dukorana mu ntwaro nshima yuko abo twana mu ntara Kayanza bose dukorana neza, nta murongozi arigera aduteza ikibazo kandi aho tubakeneye hose turabaronka. Nkizera ko no mu zindi ntara nawe ko ndi representante gare duserukiye mu ntara zirenga 16 ntawe ndumva avuga yuko yaduteje ikibazo. Boneka yuko rero aka kayaga gashasha kajanye niyerekwa ry'umukuru w'igihugu, nibaza yuko wowe kagumamwo byozotume ejo bundi aho bukera bigaragara ko yahangiro yaduha dukwekana ko twamashamwe itambere ry'umwene gihugu twarishitseko. Nize ko nabandi ndanabasaba yuko boja muri iyo nzira n'abari nyuma y'igihugu nabo nyene, kubera iki Burundi ni meze ya twese. Nibaza yuko boja muri iyi nzira kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, hanyuma tugitegurire kuzoba igihugu gitema amata n'ubuki abantu bose bazifuza kukibamwe n'abanyamahanga barimo. Akamu twotera bene gihugu no kuja ku kivi kugira dushikire yambono kazoza y'ibihumbi 2040 y'ibihumbi 2060. Iyo nayo ntidushobora kuyishikira wa wundi ngo hari inzara munda. Twese rero akamu dutera nuko twese tuca ku kivi tukagwiza umwimbu, niho iyo mbono kazoza tuzoyishikamwe neza kandi twese tukayishikiramwo rimwe, kubera tudakoze bamwe boyishikamwo abandi ntibayishikemwo, tukava dusanga ababaye ibinebwe bibagoye. Tukaba twosozera ikiganiro cacu tubamenyesha ko izo ngendo z'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu itambere rusangi n'umutekano zibandanya mu makomine yose yagutse agize igihugu cacu c'u Burundi. Naho utaha abadukurikiye mwese turabashimiye. Reka ngoye gize Burundi kukuri igihugu c'amatanuki kira Uburundi igihugu ciza, igihugu canje. Zokusasira ufuza Burundi narase birenzi Burundi usani zuba riserutse Burundi ekusana yo kwiteke Burundi. Zokusasira ufuza Burundi narase birenzi Burundi usani zuba riserutse Burundi ekusana yo kwiteke Burundi.